Damari Attends, mumaze imyaka ingahe? Mumaze imyaka ingahe muri bagenzi? kuva 2003. Kuva 2003. J'avais quel âge? Moi j'ai été courageuse. Ndamurungikira audio ngira ngo yarisa. Nibaza ko Baragushavuye. ndamubwira ni jewe vraiment ndi direct ndakubwije ukuri ibi nibi wakoze narashavuye kandi cane. Mumaze igihe kinini mutavugana mwahebanye mumanukiye kingana gute? En tout cas, Twari mu gukweza umwaka. non. Umwaka mutavugana? Gatoya, bon, excuse, en fait, bon, jewe, bon, sindi, Yafafye mushwara. Yafafye mushwara. OK. bon, en fait, ivyo avuze n'ivyo vyarabaye, sinshobora kubihakana, n'ivyo vyarabaye, ariko, Ange yigeze kugira problème, arabura umwana, yagize mariage, hama aravyara, umwana ntiyabaho, hama rero, ariko arambwira yuko donc ntamutume muri anniversaire aca yumbira ngo donc arambwira ati era canke kubera jewe ubona nafise umwana canke kubera ubona yuko nyene ndibuka ico gihe nariyumviriye ndica ndavuga ati mana yanje juste nyene ibi bitumye yiyumvira ikintu ntigeze niyumvira kuva parce que ni ikintu cambabaje cane kubera n'umuntu akunda abana yitaho abana Wongera konje. Araritse kadamuye mushona. Jewe bon ntacyo mfite no kongera ko gusa igihe abura umwana wose hose nararize igihe arongorwa nararize dernièrement nararize donc tuvuganye mbonye yuko le climat est bon iki muri bus nagendarira muri bus gushika Hajya muvanye guherekeje. nagenda nafutse ati wow ndatesa rero basi Ndumva nababwira bahane haki bayambira. Aza kuyambi. Wow. Bana. Oh, si minyo. Ubugenzi bw'abakobwa burabaho. Barabimera. Turamukije mwese akunza girlfriend. Hi. Murakomeye. Nitwa Ozi Irakoze. nitwa Yera Regine nitwa Ange Nicole. Nitwa Greta Kwizera. Voilà. Turi aba girlfriend. Tura copine. Ego nibaze ko mwari mugikumbuye ikiganiro cacu ko hari haize igihe twari turi muri break. Kom turabakobwa twama muri ivyo. Tangura ibintu tugira pause tugaruka. Yeah. Dusubira tugenda niko twabaye. Umunsi rero turi kumwe n'abatumire bacu Jana Greta, Yera na Ange n'aba girlfriend n'aba besto. Comme question dufise aba besto baje kutuganira ku buzima bwabo nabo. Yera. Meze neza. yego ni sawa Antwata ipapier mushoni yo kugira Yera ni yarira nze kumuha nze kyanagura. Ko yavuze ko azakurira. Nayisize rero hafi kugira ntize kuja kwirondera kure ndayishire ngasivye. Shaka daba maze muhere cha duhere ku ntango kuntu mwamenyanye mazike ngana gute muri abagenzi muzinanye. Bon duhere ku ntango tumaze imyaka myinshi tuzinanye turi abagenzi bon twahereye ku bana genre ego twese twaba muri asiatique hama twaraniganye ku shuri rimwe lycée du lac ego ariko jewe ndahava warahaguma ariko tubana turi abagenzi yeah si Greta gira uvuga iki abantu bose cenga bose Lycée de Lag. Yaravuze ngo na université. Ego Lumière. N'ubu mukaba mukira abagenzi mwanatandukana. Twese twize faculty imwe. Mwize faculty mwe kora muri abagenzi canke mwasanze mwatoye. Barahuriranye. bon en fait twari dufise ama passion amwe donc journalisme et tout du coup ça c'est twibwiye yuko faculté izotworohereza ari communication uca tuyiga twese communication mu bagenzi bose ufise
ikibazo cya mbere kuri iki wahisemo kutuzanira Ange? yego cyane bon jewe nararavye ikiganiro sivyo mfise abagenzi benshi bon mfise abagenzi benshi vraiment benshi bashoboka ariko nararavye ikiganiro ndabona yuko en fait ni best friend aba best friend nawe mu besto aba ari mu besto nyene hari umuntu donc urafata amalisi ugashira ngaho ukaraba ukabona yuko hariyo umwe ari hejuru gusumvya abandi pa kuvuga ngo sinzi sishatse kuvuga ngo abandi ngo saba besto no gusa nararavye hari ibintu au fond donc ibintu vy'indani nyene ubona ukavuga ati okay twarize kushuri rimwe twaratandukanye byose haraci ibintu vyinshi ariko gushika kuri zino saha turacara abagenzi c'est ça. Ange umuntu akubajije ati yeha ameze gute wo muvuga gute? Ntuvuge ivyiza gusa. Uvuge yeha ukuntu ameze kuwo muzi. Bon, uko ndamuzi bon n'umuntu premièrement ari souriante akundana afise umutima wagutse ku buryo urumva yakira abantu bose haragera ahantu nkamubwira nti oya urarabugabanye kubera naguma mbona abagenzi bashasha hama ikindi bon arakundana cane gose ikindi naco afite ni vyinshi novuga iki bon defo nayo mvugiye bon defo novuga kuri we ni gabasha afise nyinshi binasikutora canke nta nimwe afise en fait iyo sindiko ndabona ingene no ivuga en fait n'umuntu genre iyo ari determiné gukora ikintu ushake uze urinde umubuze uti iki nigishoboka wewe warakubwira ati ndategerezwa kugikorera ari tete voilà. Abatamuzi Yeha ni umujournaliste twama tumubona mu bintu vyinshi mu entertainment vraiment arazwi ni umucomédienne no muri Miss Ngoma du coup Yeha turakunda kumubona cyane ku mateleviziyo turakunda kumubona mu bintu vyinshi ariko ntitwari bwakubone est-ce que ibintu akora urabikunda monde yiwe si wawe murabagenzi gute alors je njya menda konye muri kumena Yeha that's why gihe tubwira yuko ashaka kuza mu kiganiro nabona ko azahavadana umwe mu twama tubona bari kumwe wewe none ko kimutamana canke monde yiwe si gwawe en fait bon monde yiwe ni yiwanje ariko je urumva hati haba ibintu nyene vy'amangagement iki ndagira mariage hama yarafise umwana yarafise umwana hama nyene bica bon biragabanuka sino nanje naraciye gato kw'iradiyo hariho abatari bake twakoranye ba Mipro ba Nova kuri culture hama maze kuba engagé hari ibintu bimwe uca usanga ugabanyije ibihora bigutera none amajaluzi agumana n'abandi we mutagumana no oya je ndazi ko place yanje ihari naho yogendana n'abandi ndazi ko ikibanza canje kiguma kiri hahandi nyene nta n'umuntu nibaza ko yogihindura. Yeha ndafise ikibazo uvuze ko wanditse uragira liste y'abagenzi ufise mu nyuma ucubona ko ari we ari umugenzi wawe ari umugirlfriend wawe none wari ubizi imbere kugira izo liste ko ari we vya vrai ubibonye no urazi impamvu nagize bon na page le pour et le contre ni kubera Ozi yambwiye ati ufite wewe Ozi yari ufise mu mutwe yuko nzara Marjolaine yambwiye ati urazana Marjolaine muje mu kiganiro Zane Marjolaine kubera iki ko katavuze Krista ko c'est toute une liste y'abantu ariko canamwe ati mpaye mission ndavye mission numvise ngene mwabivuze ngene le profondeur twarigana birahera tutagenda mu zindi engagement mugazi guma tura abagenzi hari ivyo twaciyemo two tura ibi nibi ndabona yuko really niwe mugenzi niwe mu best one wagize critère izahe kugira ko ari mu best kugira abandi bamenye hari nk'umuntu ataza umugenzi cari ico est-ce que no wagize iki umugenzi ni wa wundi naho muba mutandukanye muguma na en contact
ni wa muntu iyo afise ibibazo uri umuntu wa mbere yiyumvira akakubwira ni na wa muntu anakubuze bishikanye nakababaro oh umuntu ufise n'ibibazo none nagize iki kumbuka cyo wibagira yuko setame yo hami aragukeneye mu gihe rero udafise umwanya nka jewe nama ndi busy ahubwo uno muzi kama basaba ikigo ngo arafuka amasaba ikigo kuba busy ugasanga nabuze umwanya ariko mu nyuma ndiyumvira bati quand même n'umugenzi wanje mwiza kurondera umwanya ndamwumvirize yavuze ko hari igihe urugira abagenzi benshi waharugira abagenzi benshi akabwira ati gabanya maybe ntuduhavuba bareba abantu baguhevye wewe ntibari gushikira kuri we wewe abagenzi benshi bon jewe abagenzi biwe nzi n'abagenzi donc babana kenshi donc babana aha basanzwe babaye nkuko yabivuze ari marié oya gusa jewe je l'avoue bien murangira ka jalousie bien sûr bon jewe ndumuntu akunda kuvugisha ukuri nkunda kubesha nkunda mwe nk'abandi bagenzi none kubera ikindi kintu jewe je m'arrange à ce que abagenzi mba mfise nawe bamumenya bakamumenya ati ujya n'umugenzi voilà ni kubera twakunda kugira jalousie cyane no sinzi gusa ndumva kumengo sinoronka abandi bagenzi batazinanye nawe nca ndamushiramwo même si aburumva baba ari cercle nyene ya hafi nawe même si ari wakure urumva nabo baba bamuzi babaza ati ujya n'umugenzi wanje cyane barabanye bariganye barakuranye n'ubu baracari kumwego we ntibari bishuka mufuhira nkuko yagufuhira oya nowambeshe oya mugasi sugufuha muri sonse ngo nyene ngo ndashavuye none ivyanje nubona agafoto kabona kumwe nyene nabandi bape yanshitse ko kidare hari hajya share nyene ibintu byagushe mugabo bom nibisanzwe ofete ni na hamwe ucutangura kumva yuko bwa bundi burya ari hejuru asumbya abandi parce que urumva arafise ico kibanza urafise umva uramuha le temps mu mutima wawe ukumva yuko nyene ubabaye kwera atari kumwe nawe donc bisigura yuko ari hejuru gusumba abandi ni naho nabitowe ufite naravye ibintu byinshi yego ok si c'est pas trop demandé tutinjiye mu buzima bwanyu cyane igihe ugira mariage canke igihe umubwira yihatingira ngire mariage ntiyagize ubwoba ati bon kibazo cacaye ntiwagize ubwoba ati iyo biraheze umugabo ducamubuza ntituzosubira kubonana cyane byarashitse gato birahera oya sinagize ubwoba kubera deja umugabo wiwe donc pauvre nasanzwe ndamuzi kandi nari nzi yuko en tout cas si wa muntu nibaza ko atari wa muntu azohava ngo amufata ngo areke kutubona kuko urumva yagiye kumumenya deja turi abagenzi deja yaranamumpresence ambwira ati burya shinga naye ubu n'uyu urumva umwe ndamubwira ati ni bon sanga ari umuntu nzi yari muri monde nyene ya musique ndavuga ati it's fine umuntu yamutwaye vraiment yari bon vraiment ntitwari gutandukana iyo usanga atariwe yasanga atari umuntu muzima kuri we wari kumubwira ati bivemo ego arabizi ko ndi amukunda wacu bigenza gute akubwiye ati reka ndamukunda amafu jewe turaza hari abantu bugenzi buhera gucyo abakobwa basanga mwari abagenzi ndafukora guhanuye uyu muhungu wapi ugasanga umukobwa ari mije agufise jalousie kubera jewe je ndabazi vyaheze kubera ubuvye nyene tuzobatumira urashobora kwicara wewe ukaza kumuhanura Ange akubwira ati yakumvira je nashobora sisujya anye jewe nimba ushaka tutakiba abagenzi tubireke canke Ange akubwira ati hago uramfuhira tuku tubivemo wari kubigenza gute bon jewe nkuko nari nabivuze je sanzwe ndi umuntu ari direct jewe umuntu ndavuga uko ndavyumva ariko decision yiwe niwe mugarukako kandi ko mari mu meyo hami wanje ndamwapfuya kuri decision yiwe nimba namwe uramwapfuye wapi jewe ndamubwira nti Ange jewe kubwi wanje mbona uku ndavye ibi nibi ariko wowe nimba umukunda ubona ko uzoshobora kujera je t'appuie naho abarimbi naho ubona ko bari karagwa ahantu uramukurikira no ari washobora kubije hambwiye ati nukuri je ndamukunda none ngire gute okay Ange nawe yaza kukubwira ati uyu muhungu ndamuzi ahantu ni umunyamafuti ni umuntu bimwe nyene dukunda abakobwa bakunda kuduhanura wari kumuheba ko yari umugenzi dufatura nabibona mbwa kubera uwo muhungu mukunda ntushobora kumuheba wari gukurikira umuhungu cyangwa gukumviriza ivyo yakubwiye bon jewe Donature ukomeze ari we arinza bimbwira ati ujya muntu vraiment wapi ndabona ko atakigenda
ndumva ko mengo ndashobora kumureka kuko deja arinze we abibona nuko nanje hariho bikemba maze kubona ariko ugasanga umuntu arihagarara ko akavuga ati reka mbe ndahenda ndabe jewe kuri jewe ambwiye ati ujya muntu nukuri heba je ndumva ko noheba. Donc Yera uramwizeye ku buryo ivyo yari kuba ariko aravuga yaba afise heza kuko ari abo cuzi ubugenzi buca buhera est-ce que bo ntibaba ari abagenzi vya vrai vy'ukuri? Bon baba ari abagenzi ariko biravana n'ingene ubugenzi bwabo buba bumeze. Ufite ubugenzi bwa jewe narengeye ubugenzi kubera iki meme abavyeyi bari abagenzi twahurira mu bintu vyinshi mu manza nyinshi ku buryo twese twariho twuva urumva dutegerezwa kwamana parce que n'abavyeyi urumva bari abagenzi famille turetse ego hari n'igihe twaje nyene mu busorti bwo kuyiba urumva bambuze ku telefone nayizimije bakaba baza ati turarondera Yera uko nawe bikabuko urumva hari n'igihe twasanga kubera urumva iwacu niho hari hafi hari igihe twasanga nk'ubu twasohotse ugasanga utasha amasaha akuze tukaja dusanga umuvyeyi umwe muri twebwe nka papa we kenshi akaba ari wacu amurindiriye hama tuje nyene bakaca batugonda twese kubibaba kwita mwese bakatubaza mwari mubiki nimubona ko muri ko murarenza aya masaha muri abakobwa nyene za mpanuro z'abavyeyi tukaca tuba oblige nyene kwicarana hama bukeye tugasubira tugahura gusa nyene twaca dutwenga kuko urumva ntacu ufise usubizaho mwe. Ni kuvuga urazi ibintu byinshi bya Yera urazi ibintu byinshi bya Ange ntimuragera ahantu mugatrayisana byaba ari byiza none mwebwe? Bon oya ni vyamari attends mumaze imyaka ingahe muri abagenzi? Kuva 2003 J'avais quel âge? 2003 bisikuka nayi niga mu wa gatatu nyene mu wa kane primaire. Umugenzi wa 2003. Okay, kuva 2003 kutrayisana basi ntimurasanga hariho umwe yavuze ati Yera yambabaje vraiment yankoreye ikintu ntopfa nibaze. Ego dernièrement byarashitse en plus ni vyavuba mukunze niho mutahura ibi dernièrement byarashitse ariko moi j'ai été courageuse ndamurungikira audio ngira ngo yarisa nibaza ko yaragushavuye ndamubwira ni jewe vraiment ndi direct ndakubwije ukuri ibi nibi wakoze narashavuye kandi cane nukuri narababaye ndumva ko ntegerezwa kubimubwira kuko naravuga nti akwa bon kujua hypocrisie ndamutwengere kandi mbabaye muri jewe nanje nzi kuri we icari ndamubwiza ukuri aragerageza nyene kwisigura vyinshi ariko nyene vyari yariko arambesha mwe mazigiye nkana gute mutavugana bon mumaze igihe kinini mutavugana mwahebanye mumanukiye nkana gute? Twari mu gukwiza umwaka oya no umwaka mutavugana? No oya umwaka tutavugana no nibuka anniversaire ya mu reka maru ama oya umwaka amezi en fait ikosa yagize muri yo Novembre yararikoze n'indi Novembre mubabarire urumva acara arisubira kandi urumva ariko kuntu hari anniversaire ariko ku anniversaire kuri anniversaire ariko Novembre kandi nyagutumiye anniversaire mwana wiwe watagutumiye nyagutumiye Yera yo mutuye muri anniversaire y'umwana wawe urumva nanje umwana wiwe comme si ari uwi wanje kandi urumva antukandi umuntu wa mbere namubaye hafi afise inda nkamufyinisha naramutekera n'isombe nkazimanukana iwabo uva hafi ya Markazi umanuka hariya kuri Sagesse nkazimushira urumva c'est comme ma fille ariko bon sinzi vyarashika urumva ngira kibagira agasanga yanyibagiye kubera swati ndi kure urumva iya mbere naba mu Gihosha ubu nawe naba mu Gasenyi ngira ngo yabona ko ari kure ariko kuri jewe bon numva kumengo yari oblige ariko kandi iyi nkiyi iheruka la fois passée kora yari mu bintu vya Miss Ngoma bon harashigeze ahantu nicara ndavuga nti swati ngira yoba yagize akazi kenshi ibintu vyinshi biramucanga aribagira ariko nca ndambwira nti riba irigira kabiri
ubu rero jewe oya nta vyo kwihorera ndababaye kandi cane. Yera tuguha akanya wisigure wongere usabe n'ikigongo. Gatoya, bon, excuse, en fait, bon, jewe, bon, sinde, Yafa vya mushwara. Yafa vya mushwara. Ok. bon, en fait, ivyo avuze n'ivyo vyarabaye, sinshobora kubihakana, n'ivyo vyarabaye, ariko, ikintu cabaye ni giki, en fait, jewe, bya bindi nyene umuntu arigiye nyene bon si excuse sino en tout cas bariko baranyumvisa sino babwira yuko bomera nkanje kuko si vyiza na gatoya bon ndashobora kuba busy ku buryo nibagira ibintu biri essentiel urabona sasa urumva anniversaire yarabaye ariko ahanini sije nayiteguye nabishikiye muri bya bindi uvuga ati umwana okay reka ngura impuzu ntavyonzi mbwa sindiko ndafeta hama mu nyuma haza gufeta abandi bo mushyira hamwe bampamagara gato nayisanze aho umwana twamubwira anniversaire mugabo nibisigura yuko ntari kumubwira yuko quand même umunsi w'umwana donc yarakantu gato sinari kubwiza kumubwira mugabo sinamubwiye gusa umwana turamusangiye nibaza ko nawe no namubwiye yoze nese umbesto Ari kwibwiriza abanyana kazi. Yego je pense Kubaza ati yakabiteguye gute. Yego basi hama akaza arazi yuko antuka jewe si ndamukunda cyane arabizi au fond nibaza ko yari kugira ifora kambaza hama mugabo je m'excuse ndasavye imbabazi ivyo nakoze sinvuze ko ari vyiza ndasavye imbabazi nukuri sorry Numwe koheze ko aruko. Ko yavuze ko bimaze kuba kabiri. kuheze naho Bon 2019. abayiki mwakweze anniversaire hari habayiki Hari umuntu ari behind the scene asavye ikiganiro c'amabifu yo na Greta. Tuzogutumira ntugira ikibazo. Batanguye mu ibifutereza n'ubu turashaka mu ibifu. umwaka uheze wanashaka kwanza nta n'abagenzi banje baje yari abana juste bo mu rupangu guki bisugutiye setu menga nta bagenzi banje baje ndibaza nivyo baraje abaye ba Gislene umwaka uheze kuri ijya ya mbere 2019. mu munsi y'inani iya mbere sinibaza iya mbere vraiment yari ibintu nyene bisanzwe kandi urumva abariko aravuga ba Gislene ba Majorene ba Krista n'abantu duhurira mu kazi n'abandi umva vuvu ko twaye ku buryo habaye akantu gatoya usanga ari bonyene bariko baravyorganiza sino aje ndakunda cyane gusoma abandi bantu bose so please ntuzigere wibaza ko ntuzigere wibaza yuko ryari nawe gusubiyemo ku telefone ntuzigere wibaza yuko hari umuntu ashobora gufata place yawe. Peut-être je peux t'aimer maladroitement, mais je t'aime gose. Really, yeah. Wow. Jango bandi finale. Yaba byo mushaka bayimaje. Okay, yera. Nawe nta kintu Ange aragira. Nta kintu Ange aragutrahisa ko. Bon, oya, gusa kintu kimwe nanje juste cambabaje ni kimwe juste narababaye donc igihe yambwiye nyene bijya vya anniversaire et tout nwanumiye et tout hama acari yumvira ikintu ntigera niyumvira mu buzima vraiment kandi carambabaje bon sinzi mbwa ko apehame ndako ndabivuga bon ndabivuga yakwemereye none kimwe. Bon, en fait, dernièrement, Ange yigeze kugira problème arabura umwana yagize mariage hama aravyara umwana ntiyabaho hama rero ariko arambwira yuko donc nta mutume muri anniversaire acayumbira ngo donc carambwira ati yera canke kubera je ubona nafise umwana canke kubera ubona yuko nyene ndibuka ico gihe nariyumviriye ndica ndavuga ati mana yanje juste nyene ibi bitumye yiyumvira ikintu ntigeze niyumvira kuva parce que ni ikintu cambabaje cyane kubera n'umuntu akunda abana yitaho abana
yarareze abana donc bavukana benshi. Narumvise vraiment ndishoke, narababaye cyane ngaha navuze ati nanjye ndafise amakosa mugabo narababaye, sinshobora nta n'umunsi n'umwe ndiyumvira ngo ni kubera ngo ibi parce que umwana n'umuhezagira on ne sait jamais. Ntaco natanze kugira ndonke umwana, ntaco natanze kugira ndonke mumu, namubonye uko kandi nawe ntaco sinibaza ko hari ikintu yoba yarakoze tellement kibi ku buryo Imana iyo mu priva iyo bonheur. Imana ifise impamvu yayo, so c'est tout. Ni bon. Ntaco ufise wongera konje araritse kadamuhe mushona jewe bon ntacyo mfite nokongera ko gusa numva umengo urumva umwaka wa mbere bon je nyene urumva sinamublamye cyane kubera nari nkuriwe gose nkaca nsubiza ubwenge inyuma nkavuga ni peut-être yabonye ko nkuriwe ndushe atari kumbwira mve mu gihosha nje muri Asiatique, ndagerageza kubitahura ariko bisubiriye umwaka wa kabiri navuga nti no canke ko yambwiye ko hari abana gusa yatumiye abantu b'abana ndavuga okay nanje rero ntiyantumiye kubera nafise umwana, nico catumye urumva atanyiyumvira, urumva yarasubiye mu ikosa kabiri. Yego ncanda pusa loin ariko bon après tout naramubwiye nti ntibikubabaze bamahoro, nibaza ko ico coba cabitumye ariko nta mutima mubi ndabivuganye no kwibaza gusa. Yego bon turabaye tuje tellement ngiye nimvira ibintu byinshi abantu bashaka kwibaza kw'ikiganiro abantu bashaka kwibaza kw'ikiganiro ari kwiparatura nko babivuga, kuvuga ubuzima bwacu kuko kinone haba ko bavuga bijya bintu urabibona ibintu personnel. No, hariho abantu bashaka kuba bakora ikiganiro uvuga ati jewe bijya bibaye tuja duheza turaza abantu b'abagenzi bapfuta uduto nk'utwo nyene d'abord kinini hari abantu bapfa gato gasumba kugasanga biraheze complètement na nimero urafusura blots. Rero nibaza yuko ari aho ucubonera umugenzi naho ucubonera ati ujya muntu nimba ashobora kuko yaza kuba yeha ari umuntu asanzwe kuri wewe niyo audio ya inero nkuko bivuze ntayo bari kubwira. Yego wumva ushaka kugarukana ubugenzi ushaka yesquize canke wumva utuwovuga ukarengana. Oya numva ko no mubwira hama atahuye ikosa akagaruka ariko nanje non plus numva ko noca kubera ivyo vyabaye noca ndamuheba. Oya même si ntamuvugisha narakurikiranira hafi amakuru yiwe nahise umuntu ari proche nawe nyene uragukunda guma arashaka mane gitangaje twaca dusanga uwo muntu twese tumuhurije jewe nkamubwira mwese urumva je nkamubwira nti uku okay oya reka nzomubwira turondere dukreye mwicarane muvugane. Okay kumbe n'uyu nawe yagiye aramubwira urumva nawe akacambwira ngo jewe ngo urumva ngo twaravuganye ngo nkumva urumva twaje kwiho tuva dusanga uyo mu intermédiaire twese twari tumuhurije ko tukiri kuri yo ponyene kugira yaka ntibize bisubire kubera hajya bavuga ngo guhora ikosa umuntu nibibi agumuhora ingese kuguma yibandanya njya kosa nyene wewe kugira ntibize bisubire ntuse kumubaza Ange ifo kudira yimugura muri October titegura anniversaire y'umwana wawe kugira base no uremeye base kuzoja tegura anniversaire cyane kandi vyonjohera gose nzorindira kubwire nicambabaza cyane ni kubera atanshizemwe nanje participe naravuga ni même si narumva ko naho notanga ikintu cijana on parle je kamwe gato narumva ko bakavuye ku mutima kandi umwana yoryoherwa ati nagakado kavuye kwa tante ni kore no muri audio naramubwiye ni canke wamuhoye ko ntoronka amahera Jean yo kumugurira ikintu kiza voilà yera kugira ntibize bisubire umva wogira iki kugira ntibize bisubire foko tuzayitegura anniversaire hamwe ya mama. Niko mvuye umwaka ari abantu bayiteguye atari wewe
est-ce que Donc il y a Bizoshoboka. 3 ans, il y a 3 ans nzoyitegura kandi uzoza urafumubwira ati jewe nzoba ntafise umwanya canke sinzoba afise amahera mubitegurire hamwe nimba afise amahera wewe ayazane nimba afise umwanya wawe ushiremo ya ego kubera abagenzi hajya udakubwiye kugira tuba abagenzi nka kujya k'umugabo n'umugore murakompletana hari usanga ari kigabo n'undi usanga abona byose rero muri mwege ninda zempera kugira azaributsa uwundi basi urumva rero kuyibagira vika ariwe anazubara nibaza ko urafata mu minwe umwana wawe vika ari n'uwi wawe ego cane ego okay gatari kibazo tubajije twebwe ngo muri mwe ko muri babiri mwari mukira abana c'est vrai muri kingene byangezo kugira mu babagenje aho ninde yisemvye ubundi ridi yaje ubundi kundi bwa mbere byagumye ryari kwanze mana yanje sinzi nyapfuya sindavyibuka nka neza sinzi wisemvye ubundi sinzi kubera muri 2003 biragoye kuko aba bakura nk'uko umengo baravukana ni nka kujya muba muvukana n'umuntu mwakuriye mu nzu imwe umuntu umengo nk'umuntu yoba adati mwavukanye gute hari ibintu abana bakurana bakiri bato usanga hari amagafi bakoze bari kumwe bakuza ugasanga ko barayibusanya ubuntu bakoze muravyibuka bon nibuka yonye yari yayivuze mbwa sinzi ashobora kunyapfuya nimba yibuka iyindi niyo nyene yuko twagenda tugasohoka nyene twese tugasezera ko tugiye nyene hama tugaca duteba bashobora tubarizamo ugasanga bakoranye mu nzu je nzi ko nshitse kwa banje ashika hama nanje nkaca ntaha nkaca nsanga papa ari muhira iwabo twicara bashobora tubazanye niyo tuvuye iki donc ntibibagora ko nk'ubu ubonye nk'ikosa yakoze cyangwa ubonye nk'ikosa nkoje yakoze ntibigutera ubwoba ntiwezita kuza kuguhanura ntiwezita kumutora ikosa kubera hariyo umuntu ushobora kuba muri abagenzi ibi inye numva nto bimubwira ndabimubwira ifata nabi ndabimubwira ibona ese mwego ubwenzi bwanyu kuri iyo point bumeze gute ntabwo mutinyana mubwirana byose ego twebwe ubwenzi bwacu burarenze inshuro ituma navuze nti c'est plus que ubuvukanyi kubera utuntu twose urabona twatubanga tw'indani aratuzi n'ubundi nawe uribaza ko ibintu byawe byose yabizi yego arabizi vraiment arabizi uri umugore akantu ko siramubwira bon en tout cas arabizi nawe bimwe bavuga ngo yankwe fopa kuvuza uravuga ngo ibintu ngo vy'umugabo uwo urumva ko yakatazo gutahisa umusomo oya ndamwizeye kandi 100% gusa urumva ni kubera nanje urumva nyene uragira mariage ariko ntubuzi ivyo uzoja guhura navyo kuri ico rero ndashima Imana naragiriye ubuntu bwo kuja no muri belle famille nziza inkunda twumvikana genre umengo ni nko muhira n'umugabo wanje c'est la même chose urumva nta bintu nyene vyinshi ngo vy'ingorane canke iki gusa nyene ndamira nti ubu tumeze uku bimeze uku ego nimba ari gisabisho nkambwira ni uransabira uku bigenda uku voilà okay hari kibazo ngira mbaze umwe yeha hari ikintu Ange amaze gukorera ca kuryoheye cyane ariko utaramubwira genre utaramubwira kugira Jean tugumwa no kumushimira kuri TV urumubwira ati hari ikintu wankoreye ego bon hari ikintu yankoreye mu buzima ntashobora kwibagira naho byogenda gute jewe narigeze kugwara muri 2015 tuja muri 2016 gushika 2017 so Ange no muntu yambaye hafi cyane hafi gose ndarifise abandi bagenzi benshi munashaka voilà benshi ariko niwo muntu yambaye hafi cyane gose ntangura kugwara twari kumwe buke biragenda biragaruka turagumana ndaja no mu kindi gihugu kwivuza turagumana oya ntitwajanye ariko twaragumanye dumo twaravugana ego ico kintu ni ikintu ntashobora kwibagira parce que nariyumviriye cyane nahise abagenzi benshi mugabo kubera iki wewe twagumanye uwo mwanya wose
simbona n'ingene nomushimira nta nivyo noronka vyo nomushimira ariko really afise umutima ntawo ndabona ku bandi vraiment afise umutima kandi arihangana cane gose arakwihanganira cyane gose ego hari ibintu yakwihanganira utari uzi ko ashobora kwihanganira yabaye dani yamona ari nzi aragiye biraheze nadekonye aha rero basi nakundi ariko yagize kuhaje yo kumbwira arandungikira audio iyo yisaha yose narayumvirije umva nawe mutima ahubwo reka numvirize neza ndayumviriza yose numva yuko nagize fo nyene ndavuga ati pardon dernièrement niho nagiye donc nagiye kumuraba après tant de mois tutavugana ndangura kumwibarisha biterisa urakomeye uri hehe nyene yama nuze yama tactique ya approche uri mu bikindi muri utoya uno munsi mse mariage weekend nta mwanya mfise none mu ndwi hagati ubona gute na yene uko nyene biragenda turamara nk'indwi twese turapanga kubonana bika no oya tubwiriza isomeni kuri kanca mbandanye basi rero donc turabona sije nabonye ndagiye iwe turabonanye parce que nayo maze umwanya biriko ona ndiko ndiyagiriza biriko birangira bamwe bati tubwirizwa kubonana tuganire bive mu nzira bihere nararyohewe nyene vyabindi nyene nari nkumbuye tukagenda duhejeje kuvugana mushira kose amerekeje kuri bus tukazovuga bus igashaka no kugenda aho ni saa 2 ushamwe umva genda bus ntigusiga ya narumvise nyene duhuze wish narumvise nduhuze vraiment ya umwanya wa Ange nawe ni kintu yahaye gukoreye imyaka yose mumaze muri abagenzi ariko utazopfa wibagiye bon nanje kiriho nanje narigeze kugira aga problème genre hamwe ubona umengo abantu bose bagutaye uri wenyene nta muntu numwe ufise muri ico gihe yarahabaye arandemesha malgré que yarafise akazi umva yakora amasaha menshi agataha arushe yarahabaye nk'umuvukanyi kandi nanje je profite de l'occasion pour te dire merci infiniment. Ikindi kibazo ndiri ndaskwifite byinshi iyo urugira ubwabo bwo kumutakaza Ange cyane bunini cyane kuko ndazi yuko après iyo anniversaire narabaye troublé ona mugare agenda umuntu ndakunda kuba sous défensif ndi umuntu yihagararako ariko nagira mbona wartango ndi emotionnel urumva Jean ndafise ibigumbagumba byinshi ariko iyo après nukuri narumva umenga hari ikintu vraiment nkashaka kuvyika ushenda byigize mvuga ati na kimwe mwangu umenga wapi mbwirizwa ya Ange uhora ugira ubwabo kumutakaza yeha canke uhora wimagina mutakira abagenzi na yeha bon jewe sinzi ngene meze ndiyemera ufite niyemera gute kuri we ndumva kumengo même si hoza dewe deba simbona ko no mutakaza ntavyo mpora mbona muri jewe ntavyo mpora mbona sinimagina cyane mvyuka umunsi umwe ngo namutakaje wapi ndumva ko ikintu cyose coza nta kimwe ko twamaze kubaka ikintu kinini entre twebwe ku buryo shana hoza première guerre mondiale wapi sinibaza sinibaza vraiment sinibaza je numva umengo ico kintu twubatse ni kinini kubera urumva imyaka ko ari myinshi birashika tukaburana kubera ibina biriya ariko muri jewe nubu naho no voyage nkaja nko kuba hanze ndumva kumengo yoguma ari wenyene yego uramaze kurira kubera yera kenshi yego uheruka ryari kurira kubera yera bon ivyo vya dernièrement nararitse nabarungikiye audio ndiko ndarira kandi urumva yaravyumva mwijwi sino ibihe vyiwe vyose
umunsi naprenye ko yatwaye inda nararize ariko bimwe uririra muri chambre ariko aje nyene ukacumbwira uti nta na kimwe ni bon bizogenda neza Imana irakubona ariko muri wewe wumva ko nyene ufise ubwoba uti bizogenda gute ariko nyene twagumye tubona ikiganza c'Imana igihe avyara osi nasanze narize nteruye umwana Imana yanje uyu ni umuntu twari turindiriye 9 mois tuduga tumanuka nyene kubera ingene yararushe ukaca ubona nyene kado nyene y'Imana kuryoherwa nyene wasanga ndira nico gihe yavyaye muri kumwe ego nico gihe yagwaye araja kwivuza hanze hoho namandira konti yanje Facebook antuka hariko ibintu vyinshi wowe uramaze kurira kenshi kubera Ange ego hariyo yavuze Danyamagize akabazo icyambabaje cyane nuko je l'ai su après kwa kukuntu mba nari mfise akazi nari busy nabwirizwa gukora nabwirizwa kwirira ishuri so umva nari busy tellement mugabo umva yaragize ikibazo gikomeye sinabimenya nibuka gusa uwo munsi narashise muhira mama arambwira ati Ange bimeze ukunuku bimeze ukunuku ndamwira mama none kuri kutabimwe wese ndakubona umva telefone mama arige umva ntambona umva ndambwira ati none ari hehe ambwira hana nari ndushe tellement gusa naravuze ati no ibi ntibikunda nacenja muri dushe ndoga ndafata bajari ndagenda aho hantu ari wanashaka nari natakaye ndagenda ndanahabaza nguma mbaza ndashika ndamuraba ndababara turarira mbwa mu nyuma yenda mwankwaje ndambwira ati nana kimwe bifise impamvu nugire ikibazo savale igihe abura umwana hose nararize igihe arongorwa nararize dernièrement nararize donc tuvuganye mbonye yuko le climat est bon iki muri bus nagendarira muri bus gushika hajya muvanye guherekeje nagiye ndarira kubera ndiko ndiyumvira none umutima wiki aha nyene nsosoye kuvugana nyene vya ndumva nyene vuga ati wow ubu n'ubugenzi bwo nyene ndavuga ati aho rero sinzi rero ingene vyaciye vyikora ucurambaza rero ngo umugenzi sinzi ufite ibi byose ni Imana tusembe sinavyumva bisigura yuko ari ubugenzi bukomeye vraiment atari ibintu bisanzwe nibaza ko yamisigishe kurusigaye iwacu kwita n'akajarizi wumva oya kubera iki ndabona je sindarira kubona umugenzi ntarira kubona umugenzi bariki mutamuriza ariko arabesha ariko nuwagira rire oya yaravuze ngo ararira genre ari muri bus je ndira ndiko ndakubwira ndirajya nk'uyu yagize wojo ndira ndiko ndakubwira ariko nicaye ngo ndarize jenyine ngo ndiyumvira ikintu ngo ndarize no ndira ndiko ndavuga no jengira ndira oya ivyo birarije twese tworira biravana n'abantu ufite biravanje ndashobora kurira kubera ndashobora kurira après kwandagira introspection ndicara nkiyumvira ingene vyagenze nkagira introspection hama nkaca ndira ivyo ntashoboye kubisohora turi kumwe ndashobora kuba ndiko ndarira buke buke mbwa ntabibone parce que umva sinokwaduka ndire mu maso ndira mu maso yawe ndiko ndakubwira ikintu sinokwaduka ngo ndire mugabo après ndije nyene ndiko ndiyumvira ingene vyagenze quand même ndumva yuko ndiko no ndize pana kubera ndababaye kubera nyene numva ndaruhuye baramaze kwateranya iyo rimwe kabiri nivyo mwamama ayo abantu babateranya abari vya vrai canke bari abantu bafitiye agashara ucamubwirira ko mutubwira n'igihe babateranye tugene vyagenze bon nibaza ko ari amajaruzi benshi nibaza ko ari amajaruzi kubera abantu benshi bazi ko ubugenzi bw'abakobwa biba ari ivy'igihe bumva baba buri temporaire bakavuga uyo bazogendana ari vyinshi umwaka canke imyaka ibiri après ivyo
bazoshwana ntihazobura akantu bazopfa nka je urumva ntaragira mariage hariho nk'abashobora kwiyumvira ati barashobora gupfa umutipe barashobora gupfa utuntu ariko baravuga hama tukaronderana naka wenda gukeneye uku je rero ndi umuntu afite ndafise ubwoba bwinshi umbwiye uti ndagukeneye uku tuvugane Acajugumira. Uri hehe tuvugane ni kamere tuvugane ngira ahantu uri jewe basinze ubu nyene tuvugane urumva ngo tuzobonana urumva nzoza kukubwira igereyo nzoza cyangwa nicaye nk'abandi none haba iki ubu naho nibiki nikiki kije gisumba voilà nagize iki ariko urumva aza kuhaza kugera ko ashika napfuye urumva hamwe ndi kukanyuma nkambwira nibiki uku naka uku okay nanje yambwiye uku none tubifate gute rekana navyo shaka kabiherera tumwihoze nyine hari igihe umuntu ashobora gufata umwanya munini wo kugwateranya ati rumva yeha ibi nibi Ange ibi nibi akaza akakwiadressa ko nawe akaza akubwira amatsika tuhura mugenzi wanyu cyane n'umuntu abatabazi oya babara batuzi kenshi babara batuzi baba batuzi vraiment muri buye ritanyaganiye ariko bavuga oya byaranse vraiment je nabaza ko buhagarika nabagira ko buhagarika babiye ko twarabanani none ko cyo tubitera inkuru wowe bamubwira ibintu kuri jewe nanje akabimbwira shaduhura amasika tubivuga nta mujya muntu wumva shatumugwiza n'ubusa acasubira kubona voilà c'est ça mwege ijambo bavuga ngo nta bugenzi bw'abakobwa muraryemera mwifatiye ko mwega kuri twebwe oya ubugenzi bw'abakobwa burahari kuri twebwe buriho kuko deja turi exemple kuri twebwe buriho muri babiri mwenyene turi babiri yego nta wundi ni babiri kuko bafite bavuga ko ibanga ari rya babiri yagiyemwo wa gatatu ari induru umva rero twebwe nta wundi dushaka turi kwica nta bintu urugaye imiryango nta bintu birashika umwe umubese ubwira umwerega nta bintu nkiye harakuza kubwira akagutera inkuru yaje mbwa ntuzubivuge mbwa turabizi abantu bari mahaye usanga batera inkuru n'abagabo babo nta kantu urabwira umugabo wawe kaye oya kibanga najame okay mbwa atakubwiye ntubivuga urabivuga oya ofera kimwe umugabo wawe dicaye ofite je umugabo wanje tuganira ivyacu canke inkuru z'abandi bantu canke bakambaza mbere bitari mu biki okay rubaraho arashushe he wari muri Miss Ngoma aguma duga ibintu nk'ibyo ariko ngo de secret oya nawe yonyica kankura amenyo yose ni mwebwe babiri nta wundi ni deux naje nuko nyene ko bon donc arabaye ntuze haize waga problème gatoya ngarumva nari ndamuzi musheri wiwe bari bagire mariage hama rero ndumva umenga nibaza yuko iyo problème yo yimubwira avant ko bagira mariage shamubaza ni Ange none mwaraganiriye bimeze gute est-ce que waramubwiye bimeze parce que moi yaba n'umugenzi no peut-être nakugena nkamubwira ati mara nakubwiye ni wihende harabaye ikintu nuku mugana navuze ati no reka ndamubaze niwe responsable y'ivyo bintu kuko nije en tout cas nije jenyene nari ndabizi jenyene antwi ibintu byinshi nije jenyene mba ndabizi kandi nta muntu numwe ndavuga ngo ndiko ndagenda kuvyiganira no mbanzi se yabimbwiye ko namfitiye confiance umbwirizwa kumugumiza ibanga mwirizwa kuhora ndamubaza shamwe ati no it's okay twarabiganiriye ko ubu ni bon vyose ni bon nubati wow ni bon parce que umva nivyo vyariko birandusha navuga ati peut-être ntibizoze kumuzanira ingorane mu rugo abimubwira nsanga yarabikoze bati wow ndatesa rero basi ndumva babwira bahane haki bayambira aza kuyambira wow bana siminyo ubugenzi bw'abakobwa burabaho barabimenya urafise umukobwa muvukana yego peut-être mungana bon sindamuruta cane yahora urafise umukobwa muvukana ndamuruta cane ndamuruta 10 ans nagenda kubaze ngo ukompare ngo sister wawe na yera ariko komba mutangana
bon gusa uhava uvuga ati bavuga gute amaraso n'amaraso yego twese turabitwa amaraso n'amaraso mbwa tugende kuri kote y'ubugenzi ko n'umusista wawe arashobora kubera umugenzi ubugenzi imwe nayo kamufitaniye petite sœur wawe ubugenzi bwa jewe na Yeha na petite sœur wawe n'ubwahe buniniya cyane mbwa n'umungana bon ufite umuntu w'amaraso aba ari uw'amaraso urumva niwe aguma ari hejuru ariko n'uyu bon c'est pas biologique ariko jewe ku bwanje imana ibimbajije nombwira ni imana vyaramaze kuba je ndumva ko tuvukana c'est trop mignon tuba twarumiwe abandi barakundana wowe uricaye nta mugenzi ufise ivyo nibiki je n'ukuri ndamaze kubibona ahantu henshi ugasanga abakobwa babiri bavukana bangana dufate nahoze turahutana nk'umwaka umwe canke ibiri ugasanga ariko hozi nta kintu ntitwicarana ntituzi kwicarana ntituzi gusohokana ariko wowe ugasanga hewe ibintu vyanje vyose urabizi birashika ariko n'abandi ugasanga toya jewe nimba Ange abizi na sister wanje ategerezwa kubimenya that's why nenda babaje ico kibazo ko ari abantu bavukana usanga ari abagenzi n'undi uvuga ati ntituzinanje bavukana gusa hari abantu bavukana bahurira ku meza bahurira ku bavyeyi ariko ugasanga ntabwo ari abagenzi jewe na petite sœur n'umugenzi cane ku buryo vyinshi vy'iwanje Yera arabizi na petite sœur arabizi ariko jewe ivyayera petite sœur ntavyati nivyo nyine muri babiri mbere ko tuba dushimire kwa sexy sha kuri jardin happy sexy love garden tuba dushimire sexy love garden tujya nko gukora ikiganiro yego geta n'umugenzi arasumugira publicité why did sexy garden sexy love garden oya ni jardin bagiramwe imanza karibu pour 300 personnes tuza gushiraho hashtag na nimero yewe muze murondere ariko girlfriend ni abagenzi b'abakobwa kubera twayifatiye tuvuze ati ubugenzi bw'abakobwa ntibubaho kahise abakobwa gusa murumva ko harimwo abavyeyi harimwo abubatse n'abantu bakuze murashobora kuzogenda murababona ubugenzi bw'abagore bafise abana batatu ubugenzi bw'abamami bafise abuzukuru bose tubaronse tuzoza turababazanira abamami b'ababest barabazanira rero urumva ahanini ubugenzi bw'abakobwa ntibuhagaze ku rusaku nk'uko mukunda kubivuga no hari umuntu ashobora kubera umugenzi vya vrai akagusumbira jariyo nk'umuntu singira mbeshe bon nanje ndi mari singira mbeshe ari nk'umuntu ushobora kuvuga ati nukuri uyaransumbira umugabo ugasanga ibintu vyose uri kuri abimubwira ibintu byose byawe arabizi kandi iba ko babaje ku kazi imbere ko umugabo wakimwe ugasanga bikubira amenye mu to kimwe n'umugabo rero bisigura yuko franchement ubugenzi burabaho kandi ubugenzi si kuvuga ko vyama vyera no hago rero urya muntu mudafi ikintu ntaba ari umugenzi wawe urumva rero nkacangira ko ndababwira mushobore gufata kanya muravyize mu bugenzi bwanyu mufise mushobora guhanura abakobwa nkamwe abamama nkamwe irya jambo ngo ubugenzi bw'abakobwa buri ku rusaku bihere siko bihere wumve ko bibaho vya vrai jewe ko bwanje nagomba guhanura abantu bose baba abagore baba abakobwa nagomba kubabwira ko duma ubugenzi burabaho bw'abakobwa kandi budashingiye ku rusaku kubera jewe n'uyu mu besto wanje murabibona hama ubugenzi bw'abakobwa si mpaka ngo urusaku ngo gusohoka kuja kurya umutipe hariho ababa bibaza ko ngo bajya n'abagenzi kora basangiye ingeso baja mu bintu vyinshi bararya amahera y'abatipe canke bagendana n'abagabo iki oya ubugenzi bw'abakobwa burabaho gute donc ubugenzi bw'abakobwa ni bwa bundi turetse nuko muba mwarakuranye murashobora no kuba mutakuranye mugahura mukuze ariko ugasanga ivyo mumariraniye birarushije ni binini cyane ku buryo urumva umuntu wumva ko ari inshuti kuri wewe jewe kuri jewe hariho
abantu benshi kora bama bamubona muhira mu manza zose y'amahari hariho n'abama babona twiga ku mashuri amwe lycée du Lac université Lumière faculté imwe numva hariho benshi biyumvira ko hari benshi gushika uno munsi bazi ko ari umukuzine wanje hari n'abandi bari bazi ko tuvukana so iyo rero ni entre mwebwe abakobwa iyo muhuje amakarite novuga ko twahuje amakarite kuko iyo tuba tutayahuje ntitwari guhuza wari gusanga hariho umwe caractère afise iruta iyo uwundi afise ugasanga ntibikunze ko mubandanya muri abagenzi ariko twebwe twarasiragorinze turagumana mu bibi mu vyiza naramubaye ko yarambaye ko mu vyiza vyiwe naramuryoherewe hariho abataryohererwa abandi ugasanga umugenzi amerewe neza canke agiye kubaho ubuzima buriyeze ubundi aciye afuha akaca mwikata ariko twebwe vyarabandanyije même si n'ubu tubonana gake uri ku mutima ego tubonana gake ariko nukuri kuri jewe anguma ku mutima kandi sinumva ko ubu unye no muhindura kuko vyongora noca nsanga ngiye ahantu haje nyene nkiyugarana kuko simba n'undi muntu noshobora kumugurukira kubera nsubije amaso inyuma ndazi vyinshi twaciyemo sinumva rero ko no muhindura kandi nibaza ko atazohinduka naho bavuga ngo hari igihe umwe muri twebwe yova muri iki gihugu akaja mu kindi ndumva ko tuzokwamana kiretse nyene hageze ko umwe wese ataha niho numva ko ego vyoba biheze ariko naho nyene nibaza ko umwe ari mwijura azosabira uwundi amusangeye ego so ubugenzi bw'abakobwa burabaho burexista kandi budashingiye ku rusaku ego ubugenzi bw'abakobwa burabaho nk'uko twabibabwiye twababwiye byinshi jewe nibaza yuko ni byiza cyane yuko umuntu amenya umugenzi wiwe w'umubesto wiwe ninde kuko birakenewe cyane kuko abantu duhura nabo abagenzi ni benshi tellement usanga uyu mwahuye muri utu uyu mugahura muri utu ariko nibisigura yuko utaba ufise wa wundi mana nkeka peut-être nuko iyo ni extreme nkeka unasitaye no mu gatondo niwe atangura kubimenya umva n'umuntu ukonta ko ibintu byose umubwira kandi uzi yuko utazovyumva kwibarabara umva usanga hari amabanga menshi usanga waragumireje umuntu mugabo ntuca ugenda kubivuga nk'uwarakubajije uragiye nko mu bagenzi urabiteye inkuru ivyo nta bugenzi nta buba buhagaze umugenzi ni wa wundi akubwira ikintu ukamuhanura ukamubwira uko ucumva hama ni umugenzi wa wundi afise ikibazo umuba hafi umugenzi ni wa wundi uryoherwa n'ibimubako byose vyiza kandi ubabazwa n'ibimubako byose bibi kandi ukagerageza kugira ashobore kuva muri izo ngorane donc ari vyiza ari bibi hose uguma uri kumwe nawe kandi ari ikintu dukunda kwihendako umubesto wawe n'umwe ntibashobora kuba babiri ntibashobora kuba batatu ni vya bindi Greta ariko arambaza namubwiye ati jewe narumviye namubwiye ati okay wewe niko gasubira yambwiye ati uzozane Marjolaine nawe ati okay Marjolaine ndamuzane muri context yawe ko atavuze Krista ni benshi Gislaine ni benshi tellement ndavuga ati mikiganiro numvirize ikiganiro ntawura lofo ndavuga ati no Marjolaine n'umugenzi wanje yego Marjolaine nawe uri umugenzi wanje ariko anje niwo mubesto kuko umubesto abumwe nca ndaba na historique yo twatanguriye ingene vyagenze ivyo nagiye ndacamwo twaragumanye haraba nyene ikintu c'ikivide turasubira kandi turahura je me suis dit iwe ni umubesto kandi nk'ibintu byinshi vyiwanje anje ni wabizi guhera kuri urugero vyinshi vyiwiwe ndazi ko aje ndabizi donc iyo rero ni ubwo nibwo bubesto
ego nibaza ko ari ibyo Ouais. je numva no kwifuriza umuntu wese kugira umu besto antwa biraryoshe kugira umu besto wa muntu musangira ingorane muryoherwa na hamwe Uretse ko ari umuntu ushobora gusanga ari entouré n'abantu benshi ariko atamu best office twese turakenera umu best basafumagira umu best Imana basaje mu cuma zarazenga Imana lega ntayibona ntayikorako Imana nayica mu bantu umuntu wumva woshaka kuyambira uri kurarira akaguhoza kandi ari umuntu yatubwiye ko atamugenzi afise nawe ne turamukeneye kugira ngo benshi yonyene hari abantu badafise abagenzi turatumye gazo tubafashe kuronka abagenzi bon sezera kwa iganiro magiheze kifisa MS murakoze cyane ngani habuze abantu baba bayitushe abayoba ashoboye kugira liste nkuko wayigize akavuga ati ni muri context ya eske ubuntu nk'umugenzi kuko turashobora kuba dufite abagenzi benshi ariko atanumwe afaniki n'undi ujya duhurira muri ibi ariko umubesto yamarumwe rero nibaza ko bashi bize kuza baramenya ababesto baba baribo gutandukanya ibintu haraho abagenzi kandi ukunda vraiment ugasanga uramukunda n'ikintu yokigufasha vyoroce muko ariko atari umubesto yego ivyo birashika ni kuri murakoze cyane mubandanye mugenzi bwanyu mubandanye buri ntihagire murazobaca Imana ntihagire kwezi nora Yesu ngo mege ibuye ryanyu ntaho risenyura nukuri zokoma tubasengera n'abandamwe muko muratura mubandanye mubasengera hana kandi mubandanye mutera imbere yego murakoze cyane mwakoze kandi kwitaba ubutumire mwakoze kudutumira murakoze cyane kudutumira Ange nawe merci kwitaba yego merci beaucoup nanje ndashimye ko yanyiyumviriye niyo numvise nishimye anyandikiye akambwira ati hari ikiganiro agirisha ukunuku kubera nyine nsamba ndabizi mpora ndabiraba kimeze gute ukunuku c'umumeyo hami urumva rero jeyo nagize liste nta wundi nabonye ni wewe yagize yatoye wundi oya niwe kugira audio isawe iyo atora uwundi yari kuba yibesheye yari kuvuga ibindi bitari by'aba best ibitari by'aba best okay ntiwari kubabaye oya biravana nayo kuca ntahura ni mu yindi context ariko kuyerekeye ico iyo nza gutora uwundi yari kuba ari mu yindi context niyo mpamvu nakubwiye nti ndakeneye ico kiganiro dabonda kirabe ndabi vyarivyo parce que sinzi impamvu wiyumviye Marjolaine kuko ni benshi Gislene ariko rero navuze ati no ikiganiro ndiko ndacumviriza antuka urazi ufite ni vya bindi c'est pas une blague ufite iyi emission je nayifashe nko kumenga ni emission ishobora gufasha abantu batari bake si blague si nkuru si vya bindi si umuntu ufata la légère mu besto no mu besto nyene parce que birafise ngungene bitandukanye hariya uwundi n'uwundi hariyo difference nini niyo naciye ntahura nti buriya umubesto ni Ange si Marjolaine niho nacenda bitahura okay Marjolaine ndaho tuzana umubesto wawe n'umufisi turamugiye publicité ngo tukuvuga ewe majo anyway kadushimira n'abantu bose baravye kino kiganiro kandi tose abantu babatse twari twaratevye urazi gahita ari Maria ariko usanga yari ndakuvugira wari occupé ni byo mu rugo kutwengike yo oui tu m'as dérangé oui ndagujira ushaka okay je nanje nari busy no kurera umwana dushime n'abafasha umwanya wo kuraba atahure uratahura tips urakoze nta numwe aburi citwatsi okay merci beaucoup ko mwaravyiganira amakomantanyi turakeneye hama bashaka tubatumira nabo nyene si pango tuko tuba cyangwa tutabazi nta tuba tutakuzi twandikire kuri Facebook cyangwa andikire Greta canke jewe mbwiye ndashaka guparticipa muri emission yanyu ndafise témoignage ashaka gutanga ku bantu canke no ushaka kwigisha ku bantu tuzogutumira kandi avec plaisir tuzoguha microphone mu dupartage ubuzima bwawe ego bye ararira Siren Vibes TV